Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya 15 guhera ku karongo ka 14 kugeza ku ka 21. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo igituma Paulo yanditse irikete. Nanje ubwanje bene wacu ndazi neza ibyanyu ko ubwanyu nyene muzuye ubuntu, muzuyemo ubumenyi bwose, mushobora no guhanurana. Ariko rero naho ndabandikiye sishize amakenga kuri bimwe bimwe, nabigize nk'ushaka kubibutsa gusa, nkabigira kubera ry'iteka natewe n'Imana ry'ukuba umusuku wa Kristu Yezu mu banyamahanga, umushikiriza w'inkuru nziza y'Imana, kugira ngo abanyamahanga babe ishikanwa rishimwa ritagatifujwe na Mutima Mweranda. Ndashobora rero kwininahaza muri Kristu Yezu kubera ibyagizwe n'Imana. Hako nyene sinokubahuka kuvuga ibyo Kristu yoba atankoresheje mu majambo no mu bikorwa, kugira ngo abanyamahanga baze bagamburuke kubera ububasha bw'ibimenyetso n'ibitangaro, kubera ububasha bwa Mutima w'Imana. Uko niko nahanutse i Yeruzalemu ngashika muri Iliriya, ndiko ndigisha inkuru nziza ya Kristu. Ariko nitwararitse kumenyesha ya nkuru nziza aho Kristu atari bwavugwe, kugira ngo sinubake kw'itanguriro ryubatswe n'uwundi, kugira bimere nk'uko byanditse ngo abatari bwabibarigwe bazobibona, n'abatari bwumve bivugwa bazobitegera. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Bana b'Imana, muri iki gitabo c'Abanyaroma turiko turagisozera, kubera ijambo ry'umutwe riravuga ngo igituma Paulo yanditse irikete. Ubwo rero tugiye kumva icyatumye Paulo yandikira Abanyaroma 14. Yaravuze ngo nanje ubwanje bene wacu ndazi neza ibyanyu ko ubwanyu nyene mwuzuye ubuntu, mwuzuyemwo ubumenyi bwose, mushobora no guhanurana. Twagiye tubona Paulo inyigisho yagiye yigisha canke se yagiye yandika, abuza abantu ko batokwinubana, ko abakebwe batokwinuba abatakebwe, ubwo abasiramuwe ko batokwinuba abatasiramuwe, abatisiramuje ko batonena bisiramuye, ko kwemera ari ibikorwa byiza umuntu akora yubaha Imana, no kugamburukira Imana, ukumva muri wewe ko uri kuragendera mu nzira nziza y'Imana. Kuko bamwe duhohotera abandi twitwaje ngo je narabatijwe, we ntiwabatijwe, je narabatijwe mu mazi menshi, burya yabatijwe muri twa tundi two ku mutwe, bajya n'abakafiri, bajya mbega ugasanga turiko turinubana mu bintu bijanye n'amadini canke n'ibintu twovuga ngo niyobokamana ariko
buriya iyo turiko turahayanwa mu bintu twumva ko bamwe twakebwe abandi twabatijwe abandi ariko atabikorwa byiza dukorera Imana ibyo byose Imana itubona nabi ntabwo ibona ko turi abana beza cyane oya ntabwo itubona nk'abana nyene b'umuco. Ibyo rero Pawulo yagiye abyandika avuga ati abari mu ntege nke ntimugakengere abafise ukwemera gukwiye cyangwa abafise ukwemera bakomeye ntimugakengera abadakomeye. Twabonye byinshi ibyo Pawulo yagiye yandika cyangwa se yagiye yigisha, murazi ko tubibona Pawulo bamutoteza bamucira urubanza rwo gupfa ariko Imana igakinga mpaka bakaza kumupfungira i Yeruzalemu mbega ibyo byose twagiye tubona ingene Pawulo byagiye bimugendekera. Ubwo rero niho rero avuga ati nanjye ubwanje bene wacu ndazi neza ibyanyu ko ubwanyu nyene mwuzuye ubuntu mwuzuyemo ubumenyi bwose mushobora no guhanurana. Yarabizeye yarabona ko bazi ijambo ry'Imana, harimo abantu b'abashingantahe n'abashingantahe kazi n'abashingantahe abakenyezi b'ibanga bashobora guhanurana habaye ingorane bazitorera umuti bitarinze kuba byovugwa ngo Pawulo azoza twunge oya. Pawulo yarabona ko bashoboye bonyene kuba bo kwikemurira ibibazo, mugabo yarabakomeza akabandikira akababwira kugira babone ko bari kumwe n'umuntu azi iby'Imana kandi ariko arabasigurira iby'Imana. 15 hakavuga ngo ariko rero naho ndabandikiye sishize amakenga kuri bimwe bimwe. Rero yaravuga ati naho ndabibandikiye mugabo sishize amakenga kuri bimwe bimwe. Urumva hariho bimwe bimwe atari gushobora kwandikira rimwe byose cyangwa atari gushobora kwigishiriza rimwe cyangwa atari kuvugira rimwe ngo abimare. Turacyabandanya nabigize nk'ushaka kubibutsa gusa. Akavuga ati ibyo narabibandikiye nk'ushaka kubibutsa kugira nibutse ibyo nahereye ko cyangwa se ndabibutse inzira mukwiye kugenderamo ntimusamare. Nkabigira kubera ryateka natewe n'Imana. Ngo yabigira ngo kubera iteka yatewe n'Imana agira iki cyo kwigisha abandi cyo kubwira inkuru nziza abandi. Tukiri ngaha Pawulo yigisha ijambo ry'Imana yatowe na Yezu Kristu. Rero ni byiza ko twumviriza abakozi b'Imana batowe n'umukama Yezu. Ariko nkiri ngaha nibaza byinshi kandi namwe mwibaza byinshi kuko ariko nibakebana sinzi ni nabake babyibaza ko kuko ubu hateye amabingira. Bibiliya bivuga ati ni Pawulo ni Petero ni Pawulo yavuze ati ya mabingira yateye mu rusengero. Rero ubu harateye amabingira abesha avuga ko yatumwe n'Imana yatumwe na Yezu kandi ari uburyarya. Ubu rero bana b'Imana dukwiye gusenga cyane dusabira isi. Burya n'umwana mutoyi amaze kwakira Ukaristiya mbese nyene amaze kugera mu myaka 10 arashobora kubona ibintu byo mu isi ko bitariko biragenda neza. Isi rero ntirikiragenda neza. Hari ibintu byinshi ubona ko biri guhindagurika. Rero ubu umuntu azi ko ari umwana w'Imana by'ukuri akwiye guhagarara agasenga agakobya kugira uwo muguruka ntumugurukane. 16 bavuga ngo
ry'ukuba umusuku wa Kristu Yezu mu banyamahanga. Yaratewe iteka ryo kuba umusuku wa Yezu Kristu mu banyamahanga, umushikiriza w'inkuru nziza y'Imana, umushikiriza w'inkuru nziza y'Imana, abana b'Imana. Niyo mpamvu mvuga ati nukuraba neza, kubera ubu hateye amabingira avuga ati jewe ndi umukozi w'Imana, jewe naratowe na Yezu, jewe ndi umukozi w'Imana, ndavugishwa, nderekwa, ndavugana n'Imana. Bakaza babesha, bagafata Bibiliya mu kuyisoma bakayicurika, kandi abantu bakumva ko ibyo uwo muntu ariko aravuga ari iby'ukuri. Bana b'Imana rero nukuraba neza, hariho abantu batewe iteka na Yezu Kristu, by'ukuri batowe na Yezu. Rero nanje Paul umusavyikazi w'Imana jewe Paul umusavyikazi w'Imana nzima, naye ndishingira, naye turaza no kubibona na Paulo arayishingira yuko natowe na Yezu Kristu. Rero nkwiye kuvuga ibyo Yezu Kristu ashaka, ntakwiye kuzana ibyo jewe nyene nshaka bivuye mu bwonko bwanje no mu mutima wanje, kugira nkunde ndonke inyungu zo mu bantu. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, turabe neza aho isi iriko iragenda. Rero we warivugira ko iteka yaritewe n'Imana, kandi koko yatewe iteka n'Imana pe, kugira ngo abanyamahanga babe ishikanwa rishimwa ritagatifujwe na mutima mweranda. Ngo kugira abanyamahanga babe ishikanwa ryiza rishimwa n'Imana, rishimwa umutima w'Imana ukanezerwa abanyamahanga. Rero Paulo kuza kwigisha hirya no hino mu ntara zitandukanye, yari kararondera kugira ngo abwirize abanyamahanga bakira inkuru nziza, banezererwe iby'umukama Yezu yabigishije, hama bibuke ko inyuma yo kwigisha kwa Yezu Kristu yabambwe no kumusaraba agapfa, hanyuma ikinezereye akazuka. Rero abanyamahanga, yari inkuru nziza ku banyamahanga kumva ko twacunguwe. Aha Abarundi barimo, Abanyarwanda, Abakongomani, Afrika irimo. Rero abanyamahanga rero tube abana b'umuco, tube abana beza, kubera Paulo izi nyigisho aduha zotuma umuntu wese yisubirako akibaza. Usibye ko bamwe, kubera jewe hari igihe ca ndaba ubudumbidumbi ndi kubona mu madini, nkaraba ubudumbidumbi bw'abantu ngaha. Urumva hari igihe jewe nko mu ndwi bishobora kubona ba pasiteri 2-3 bariko barambwira ko Imana iduhe gutahura cyane. Banyumvisha ko kuba umugatolika umenga narihenze, ahubwo ko noja mu madini yabo, ariko mu by'ukuri nama nabivuze, kandi nabo nama ndababwiza ukuri, jewe sinova muri gatolika ngo ngiye mu yindi dini, kubera naho muri gatolika byoba byagoranye noca ngumana Bibiliya yanje nkazoza ndayisoma ndi mu nzu jewe n'umuryango wanje. Ariko ibyo kwirirwa ndajaganya amadini, navuye mu bagatolika, nagiye mu bapenigoti, nagiye mu bakaruvariye, nagiye mu basambre, ibyo Yezu yoguza asanga nkijarajara. Murabe rero muri mwebwe ko atabantu Yezu azohava asanga bakijarajara. Rero Imana iduhe gutahura cyane, ahubwo twese twama imbuto nziza zibereye abana b'Imana, twigaye ibicumuro byotuma Yezaza tugasigara ntitujanwe, twigaye uburyarya, guhemuka, tureke kuba bankunda isi, bankunda iby'isi, bankunda ibirori. Dukunde ijambo ry'Imana,
dukunde gukora ibyo Umukama Yezu ashaka, tuvavanure n'iby'isi, tureke kwishinga ibyitunga. Ikibukiro cya cya gatatu mu byibukiro binezereza ngo Yezu aravuka, dusabye inema yo kureka kwishinga ibyitunga, tubashe kwigana Yezu yashimye ubworo. Biragoye kwigana Yezu yashimye ubworo, ariko bana b'Imana biranoroshe. Nukuraba rero ingene tugomba kwifata kugira tubi ibyamwa byiza binezera umutima w'Imana. 17 akavuga ngo ndashobora rero kwininahaza muri Kristu Yezu kubera ibyagizwe n'Imana. Haleluya, amen. Ngo arashobora kwininahaza kubera ibyagizwe n'Imana. Rero bana b'Imana nawe nihereyeko, ndanezerwa no kuba mvuga ubutumwa bwiza mpagaze neza, inziko ndiko nakoreshwa na Yezu Kristu, nziko nabihamagariwe. Hari abantu bumva ati ujya n'icyaduka, mbega ujya yigiye Bibiliya hehe, uze ati nige Bibiliya hehe. Ubushize narajyame mu ijoro ndarota ndiko ndaraba kwijuru, ngo mbona Bibiliya kwijuru, ngo mbona irikiramanuka, ndavuga iriya Bibiliya irikirava kwijuru. Nanje ndabi igiye gukorokera, ndaraba mugabo ya Bibiliya mbona iraje ikigwa mu biganza byanje neza, igwa mu biganza byanje neza, ngo numva ndanezerewe. Haleluya, numva ndanezerewe cyane. Rero kuri jewe byaranezereye cyane, kuko mba numva ko Yezu turi kumwe pe, kandi iyo ndoto nibaza ko atari ya bose. Rero nanje rero nishingira intahe kuba nkoreshwa na Yezu Kristu, kuba natowe na Yezu, ti mwana wanje unkorere, aho uzoba uri hose nzoba ndi kumwe nawe. Nkumva rero ko gukorera Yezu nicyo kintu cya mbere kimpa amahoro, cy'agaciro gusumba ibyo ntunze byose byo ngaha mu isi. Icyambere cy'agaciro ni gukorera Yezu, kandi ubu ndabona neza ko icyambere cy'agaciro mfise ngaha mu nzu yanje, icyambere cy'agaciro ni Bibiliya. Haleluya, amen. Raba rero mu byo utunze, ikintu cyambere cy'agaciro ufise. Ndafise imodoka, ariko se iyo modoka irafise agaciro nk'iyi Bibiliya? Oya. Haleluya, ikintu cyambere cy'agaciro ni iyi Bibiliya. Ndafise inzu iri mu mahera kandi atari make, ariko iyi nzu niyo afise agaciro. Uwambwira ati ndakwaka Bibiliya, hitamo Bibiliya niyo nzu yawe, uhitamo icyo utora. Noca ntora Bibiliya. Haleluya, amen. Bana b'Imana twige gutora ibintu byiza byubaha Imana, bihesha icyubahiro Imana. Haleluya, shima Yezu warakoze. Aha, reka tubandanye 18 hakavuga ngo nkako nyene sinokubahuka kuvuga ibya Kristu yoba mununge. Nkako nyene sinokubahuka kuvuga ibyo Kristu yoba atankoresheje mu majambo no mu bikorwa, kugira ngo abanyamahanga baze bagamburuke. Rero bana b'Imana ni byiza, nanjye sinokubahuka kuvuga ibyo Yezu Kristu atankoresheje. Ngomba kuvuga nje nibuka mu minsi heze umuntu yari karambira ngo none ngo ko numvise ngo mu bihugu byo mu Burayi ngo nta masengero ariyo, ngo nimusenga, ngo ni mugira iki, ngo nkaba mbona ngufise amagurupu zirashiramo ijambo ry'Imana, ngo mbega ngo none ngo hiyo ngo urafise abazungu bwira ubutumwa bwiza, ngo mbega ndamubwira ati no hariho abazungu basenga by'ukuri, hariho amashengero ya Gatolika ku minota 3 n'imodoka ndadrive, Jefisa amashengero 3 ngendako
mu kanya gato. Rero jewe reka ndabereka ikintu speciale Imana inkoresha muri aba bazungu. Aha muri Australia sinzi nyimba ari hose mu gice ndimo, mu ntara ndimo, nibaza ko ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya itakunze itahari sinzi. Rero ubwa mbere Bikira Mariya akimbira gufasha uwo ari we wese kumwigisha iyo shapure, nararota umuntu hama twahura n'uwo muntu nkaca ndamuha iyo shapure nkamuhana n'igitabo cyayo. Ijuru ritabura uko bigenza byarafashije ku buryo ndonka iyo shapure mu Cyongereza. Rero nkabaha ishapure nkabahana n'igitabo cyayo. Nuko ari birebire. Muri iyi minsi rero hari n'umuntu nayihaye, kandi wewe sinari nanabyeretswe, sinari nanamurose, ariko nyine ibyiwe byarantangaje. Reka tubandanye kubera byoba birebire. Rero nanje sinokubahuka gukora iby'Umukama Yezu atankoresheje. Oya kabisa. Iby'Umukama Yezu atankoresheje sinobikora. Sishaka kubabaza Yezu. Reka tubandanye 19. Kubera ububasha bw'ibimenyetso n'ibitangaro, kubera ububasha bwa mutima w'Imana, uko niko nahanutse Yeruzalemu ngashika muri Iririya, niko ndigisha inkuru nziza ya Kristu. Yahanutse Yeruzalemu araja Iririya, hari n'ahandi tuzumva agenda avuga ijambo ry'Imana. Rero bana b'Imana, aho ugeze uri umukristu by'ukuri, wiyumvamo ko ufise mutima mweranda, ndiwasanga aho bariko baravuga ibitari byo, urababwira ijambo ry'Imana, urababwira inkuru nziza, urababwira ko iki gihe turiko turagenderera mu magendera y'inyongera, ko isi iriko irarangira umwanya wari wo wose Yezu yoza kutujana. Urababwira bareke ibyaha, bakurikire inzira nziza yo kuja mu ijuru, bakurikire Umukama Yezu. Urababwira bareke kwishinga ibyitunga, ahubwo bigane Yezu yashimye ubworo. Haleluya, amen. 20 hakavuga ngo ariko nitwararitse kumenyesha ya nkuru nziza aho Kristu atari bwavugwe, kugira ngo sinubake kwitanguriro ryubatswe n'ubundi. Ngo yitwararitse kumenyesha inkuru nziza aho inkuru nziza itari bwagere, aho ijambo ry'Imana ritari bwagere, kandi akumva ko aho Petero yaciye cyangwa aho Andrea yaciye atariho yoza guca, yumva ko ahaciye iyindi ntumwa yaravuze ijambo ry'Imana, ahubwo nawe ariko ararondera hashasha agomba kuza gushikana iyo nkuru nziza. Ko Yezu yavuze ku isi yose muvuge inkuru nziza. Sawuli we Yezu yaramubonekeye mu nzira, aramubwira ati genda genda umvuge unyigishe, uvuge inkuru nziza, uvuge ibyo ubonye. Nk'umuntu yari yaramaze abantu abica bahohotera agira iki, ariko nyuma ahindukira kuba umutumwa mwiza, arondera ahantu ijambo ry'Imana ritarashika, akwiza inkuru nziza, avuga ubutumwa bwiza. Nawe rero niwasanga aho abantu bataramenya Imana, babwira ijambo ry'Imana, babwira inyifato bakwiye kugira, bareke kugendera mu kaboregwe, mu busambanyi, mu bugunge, mu gukunda inda, mu gukunda iby'isi, mu gukunda amahera, mu guhohotera abandi. Ubabwira ijambo ry'Imana, dukundane tuba abana b'Imana. Akarongo kanyuma karavuga ngo kugira bimere nk'uko
byanditse ngo abatari bwabibarigwe bazobibona, abatari bwabibarigwe bazobibona, n'abatari bwumve bivugwa bazobitegera. Aho rero twese hariho abatari bwumve bivugwa bavuga Yezu, bavuga ingene umukama Yezu yavuye mu ijuru akaza mu isi. Ibyo mu Burundi nta myaka 200 irahera bamenye izo nkuru za Yezu Kristu. Henshi muri Afrika bamenye inkuru yuko Yezu Kristu yavuye mu ijuru akaza kwitanga mu isi, akaza kudupfira, aruko intumwa zikwiragiye mu isi yose. Mugabo kubera Imana bari basanzwe, kubera iryo jambo Imana burya naje gusanga kumbe kera niryo bakoresha kiranga yuko yari Imana. Kandi iyo ugiye urabyumviriza, bamwe bariko barabisigura badutanguye abakurambere, urumva ko bari bizera Imana kandi Imana yarabishura, mugabo ntibari bwayigishwe neza. Cyo gituma audio yabaye ndende. Rero bana b'Imana, urukundo nirwo rukwiye kuranga abana b'Imana. Twiyumve ko Pawulo yigishije ijambo ry'Imana by'ukuri, natwe twigisha ijambo ry'Imana nk'abantu twatowe ngo twigisha abandi, tuvuga ijambo ry'Imana tubwira abandi, hama tworoheranire. Nyimba uri kurabwirwa ijambo ry'Imana n'umuntu ntukamusuzugure ngo ntiyize canke, kuko Yezu Kristu yigishiriza abashaka, akomeza wenyene yivugiye ashima Imana ati Imana ndagushimira ko ibi bintu wabihishije abanyabwenge ukabihishurira ibitazi, mbese abana bato nuko rero hariho ibintu Imana tohishurira musenyeri canke papa canke umwepiskopi runaka, mugabo akabihishurira umwe mu rusengero kandi muto. Nkuko nanje Yezu yantoye akaba afise ibyo amishurira. Rero muca mubona ko hari igihe Imana ireka aberanda Bikira Mariya Yezu bakabonekera abo bashaka. Rero tuze turubahana, dukundana, dukora ibyo umukama Yezu ashaka. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.